Umukobwa mwiza ni umukobwa adafise ijwi rirerire. Umukobwa mwiza ni umukobwa yavyaye abana b'abahungu n'abakobwa. Umukobwa mwiza ni umukobwa avuga yitonze nk'uko ndiko ndavuga. Umukobwa mwiza ni umukobwa yumvira abagabo. Umukobwa mwiza ni umukobwa yicisha bugufi. Ni umukobwa atavuga hari abagabo. Umukobwa mwiza lalilulululululu. Dukura muri sosiyete tubwirwa ingene umukobwa ategerezwa kumera. Dukura muri sosiyete imirongo yacu yamaze gucibwa. Dukura muri sosiyete dufise ingene utegerezwa kubaho. Iyo utabayeho nk'uko uba uri umugararije, uba uri ishirasoni, uba udafise indero. Ivyo n'ibindi nivyo tugiye kuvugana muri ino video. So welcome, make sure you subscribe. Make sure you subscribe. Make sure you subscribe. Kugira ngo ushobore kwibonera byinshi uhabwa kuri Darna TV. Welcome. We go. Welcome again, my people. Kuri Darna TV, YouTube yanje nawe. Welcome to my YouTube channel. Hi bakunzi ba Darna TV. Kaze kandi mu kiganiro canje nawe. Kaze kandi muri wa mwanya mwiza aho tuvuga ibintu atakayunguriro. Aho tuvuga ukuri tutababaje ariko tugashikiriza kimwe benshi biyumvira mu mutima, kimwe benshi baba bashaka kuvuga ariko bagatinya ibi canke biriya. Uno munsi tuguma tuvuga nuko mubibonye muri introduction. Sujet igoye kuvuga, mais bon, on va le dire à haute voix. Tugira tubivuge. Tugomba tuvuge ikibanza c'umukenyezi ahabwa mu karanga kiwacu. Tugomba tuvugane ku kintu icarico umukenyezi, ishusho umukenyezi bamuha. Tugomba tuvugane ku kungene umukenyezi afatwa mu karanga kiwacu. Benshi barabivugana hagati yabo, benshi baravyidogera, benshi barabibona yuko harimo akarenganyo, benshi barabifata ukundi, ariko bikaba bibagora aho babivugira. Bon, je ndaje kubivuga. Clack it. Ndaje kwivuga kuri Darna TV, narababwiye televiziyo yanje nawe. Ndabashimira cyane ngene mugabandanya mugira subscribe muri benshi, ngene mumandanya mwitaho kunteza imbere, ngene mumandanya kandi muri abantu banje. Ndabashimira cyane ngene mumandanya musangiza ama video yanje abandi bantu. Ndabashimira cyane ngene mumandanya mwitaho gukura kwa YouTube channel yanje nawe. Nkuko ndariko ndabivuga, tugomba tuvugane ku kibanza umukenyezi ahabwa. Tugira duhere kuva kivuka, tumanuke ku ntebe y'ishure, dushike mu buzima bw'akazi, tubandanye mu buzima bw'urugo, tuhereze ku gutanga impanuro, duhereye ku ntebe y'ishure. Hari ikintu kimwe camye kindengera kuva kera nkiri ku ntebe y'ishure narakibona, kandi ryari tweko turakivugana n'umuntu acaraza arambwira ko nubu ariko hamwe bikimeze kirandengera. Umwana w'umuhungu mw'ishure atekereje ari timide, baramutuka bakamubwira yuko iyumvire neza nta muntu w'umugabo akwiye kumera gutyo, nta muka bimutukira. Umwana w'umugabo mw'ishure avuga, uri umugabo, urayaga, urazi ico uvuga, uvuga neza, urafise ico ushikiriza, urafise ijunja n'ijambo. Ariko umwana w'umwigeme avuga mw'ishure, nishira soni. Umwana w'umwigeme avuga mw'ishure nta ndera afise, umwana w'umwigeme avuga mw'ishure nta kibanza aba afise, kandi kirazira ikaziririzwa. Ndibuka jewe muri secondaire natanguye kwiga ku mashuri hari abakobwa gusa. Du coup sinigeze mbona iyo difference hagati y'abahungu n'abakobwa, sinigeze mbona iyo difference hagati donc kurushwanya hagati y'abahungu n'abakobwa. Ariko ico namye mbona nuko bamwe nkabatwebwe bazawumva, kubera ko twubahuka kuvuga, kubera ko twubahuka kubaza, kubera ko twubahuka, I mean naco vyadutwara kuvuga, twarumva ko ciyumvira tugisogije kiriza. Kenshi batwita ngo abakobwa bameze nk'abahungu. Sindigena ntawe uri ngene umukobwa afite iciyumvira ashikiriza aba ameze nk'umuhungu. Kubera iki? Kubera ko umukobwa atabwenge agira, kubera ko umukobwa adashobora gushikiriza ico ciyumvira, kubera ko umukobwa adashobora kuvuga ibintu bifise sens. Kangu ngura nimaze gushaka kw'ishure hariko abahungu n'abakobwa, niho nabona iyo tandukaniro, niho nabona uko kuntu bagerageza kutugereranya n'abahungu, berekana yuko umukobwa avuga mw'ishure imbere y'abahungu ngo nta nkoko kazibika hari inkoko, ko mse umukobwa nta jambo. Ndibuka ko umunsi umwe yarigeze kuvuga ngo twitoze, je mbona kuri tableau yandikije abahungu gusa. Ndahindukira ndaraba ndabura umukobwa n'umwe yubahuka, ca ndiyandika. Vyarabaye deba ndende, baravuga gute nta mukobwa ashobora kubwira ikintu canyoheye. Basha ndababwire clack it kuri solidarité féminine. Abakobwa bazaciye bantura ndiko naciye mva visiterege, kubera ko urumva vyese abahungu bari benshi ku bakobwa. Ariko reka mvuga iki kintu, aho mw'ishure wumva umengo
umukobwa nta jambo, nta mukobwa yotwara kubera ko twarerewe ibindi. Ayo mashuri uri kuriga, umukobwa agitangura amashuri bamubwira ngo ayo mashuri ngo azoherera he mu gikoni, ugasanga umukobwa bamudekuraje kwiga hakiri kare. Umukobwa ugasanga hari abantu bagifise ivyo vyiyumviro. Impamvu mvuga mu makomantere ngo ivyo vyari vya kera canke imibaze ngo vyaraheze, nagomba ndabwire yuko ruguru abantu bagifise ivyiyumviro yuko hako umukobwa yiga naho yoba afise ubwenge baramukura mw'ishure kugira ngo umuhungu yige, hako umukobwa abandanya amashuri naho yoba afise ubwenge ariko mutoyi w'umuhungu atararonka aho yiga baramusubiza muhira kugira ngo asubire aje kurera abatoyi biwe. Aho turacari ku ntebe y'ishuri, ntiturabandanya umuntu yeje amashuri akaronka akazi canke kungene bigenda. Iyi video iraza kugufasha gutahura ingene ushobora gufasha umwigeme akiri muto, ashobora kuba abona umengo ararenganya, ashobora kuba adatahura agateka kiwe, ashobora kuba adatahura icari n'icimana yamushizemwo kugira ngo ushobore kumufasha. So please make sure you subscribe kandi uyirabe iyi video gushika kumera, kuko kumera turaza gutanga solution y'ukungene twobaho muri ako karanga tutiyibagiye, kungene twobaho muri ako karanga tutisuzuguje, kungene twobaho muri ako karanga tukaguma turi abarundi kazi bafise ubuntu, tukaguma turi abarundi kazi bafise ijunja n'ijambo ariko tutisuzuguje canke tudasuzuguye akaranga kacu n'ibindi bitandukanye bigenda biraturanga. Iyi video nayo iba inspiré yambwiye ukungene aheruka gukurwa mw'ishure n'abavyeyi biwe, bamubwira ngo n'umukobwa, ukungene bamukuye mw'ishure bamubwira ngo wewe naho ufise ubwenge mutoyi wagira atangura ishure kandi nitworonka amahera tubarihira mwese muri babiri. Wowe uri umukobwa uzoronka umugabo afise amafaranga, wowe uri umukobwa uzorongorwa n'umuntu afise amahera kandi urashobora no kurongorwa kare imbere yuko uheza amashuri. Bamukura mw'ishuri ageze mu wa kabiri, deuxième année, apana primaire, après neuvième, deuxième année kubera ko yiga imyuga, bamusubiza muhira yicare muhira ngo arindire bamurondere umugabo arongorwe kugira ngo mutoyi washobore gutangura amashuri. Hari abahungu biga inyuma yiwe, hari abahungu bavugana biga inyuma yiwe ariko bo babandanye kubera iki? Nizo ntwari bariko bararera, nibo bazoba abagabo, nibo bazoba incungu, nibo bazoshobora gukora ibikomeye mu gihugu. Ariko bakibagira yuko no musi aho turi naho duhagaze n'umwigeme arafise ijambo, n'umwigeme arakora ibikomeye, n'umukobwa ariko arakora ibikomeye, haba mu mibano, haba mu kazi, haba n'ahandi. Abigeme ko barakrea amasosiyete n'ibindi vyinshi. Ico kintu carambabaje cane, kinera kwiyumvira kuri vyinshi kubijanye n'imico n'akaranga, ikibanza mu mico n'akaranga y'Umurundi baha umwigeme canke umukobwa mu mico n'akaranga y'Uburundi. Mu gihe cyo kwiga wabona umengo bo favoriza beaucoup plus abagabo gusumba abagore, babona umengo umugabo arakwiye gushigwa hejuru y'abagore no mu guhera kuva kiri muto. Aho mw'ishuri ubona yuko hari abantu benshi batinya kumva yuko bashobora gutwara kuba abaderege n'abasuderege, aho wumva umengo ntashobora kuvuga ijambo ahantu mw'ishuri rimwe abagabo je novuga nkande, kubera ko yakuze yigishwa yuko nta nkoko kazi ibika inkoko ihari, kubera ko yakuze yigishwa yuko mu mico n'akaranga by'Uburundi kirazira ikazirizwa yuko umugore avuga umugabo ahari. Hariho benshi baza kunyanga kubera ino video, hariho benshi baza kubona umengo nta ndero ufise kubera ndabivutse, hariho benshi bataza kubitahura, ariko tubandanya tubivuga, tubandanya dutera akamo kuko vyaratayigiye. Iyo umuntu agize ayo mahirwe agashobora guheza amashuri, umwigeme ukagira chance ivyo byose ukabirengana, uko kurenganywa ukakurengana, uko gufatwa nabi ukakurengana, uko kwishuzwa ubwigebe bwawe kwifatwa nk'uko umengo ni handicap n'ubumuga ukabirengana, ugashobora gushika kuri monde professionnel. Aho rero aho niho bikomerera. Umudamu adandaza kuri kote w'itomati, ubona umwigeme mwiza kandi arabesha ahubwo. Ariko umudamu ashatse gushinga entreprise yiwe, yowa ntazorongorwa nitazomwubaha ukafise amahera, ujya agomba kugarariza abagabo, ujya yaravuyemwo ivya mariage, ujya yariranze, ujya donc iterambere rikomeye ry'umugore tubona umengo ni igitsitaza kuri culture y'Uburundi, tubona umengo ni ikintu kije kiboma ku mico n'akaranga vy'Uburundi. Tumutega iminsi uwo mugore ko iterambere ryiwe. Umukobwa agiye gusaba akazi muri company, ni urabanza ume. Umukobwa agiye gusaba akazi muri company ntibaraba CV yiwe, ariko batangura kuraba umubiri wiwe, batangura kuraba ingene asa. Umukobwa agiye gusaba akazi muri company ntibarabica ashoboye n'icari, ariko barabica aza gutanga nico aza kwemera gukora. Mbega araza kwemera kumuha umushefu kugira ngo ashobore gushigwa. Umukobwa arosa akazi ahantu hakomeye, urya n'umuhabara wa naka. Turi minimize ku mibiri yacu, turi minimize kuko dusa, turi minimize kuco turi paraporo y'ico dushoboye. Iyo ubonye umukobwa ateye imbere directement hari umugabo ari inyuma. Mais non, iyo ubonye umukobwa afise ikintu yashizeko mu buzima bwiwe directement hari uwundi mugabo yabimukoreye, canke yaryamanye na naka, canke yahuye na naka. Ikimbabaza kurenga ivyo byose nuko kenshi bivuga n'abakobwa bagenzi bacu, nuko kenshi usanga biza gutangwa n'uryo wewe wita umugenzi, nuko kenshi biza gutangwa n'uryo wewe wabona umengo umukobwa yarakwiye kuvugira uwundi, n'umukobwa yarakwiye gushigikira uwundi, umukobwa yarakwiye gushigira inayenzi z'uwundi. Ariko umugabo ashitse ku kintu gikomeye, umugabo yuguruye entreprise ujya n'umuntu w'umugabo,
urya arakomeye cane, urya arafise ubwenge, urya arashoboye. Umugabo arose post ikomeye, umugabo arose post ikomeye, rya mugabo ni icabwenge. No mw'ishure twarabibona ko aciye ubwenge. Umugabo ashitse ahantu hakomeye, arabaye ikintu gikomeye mu gihugu, urya vyaraboneka kuva akiri muto. Ariko umwigeme yowa, sinzi uwo yahaye, sinzi aho yagiye mu bapfumu, sinzi aho yagiye mu miti. Mbega twebwe ntidushoboye? Mbega twebwe ntaco twokora? Erega Imana yaremye umugabo niyo yaremye umukobwa. Ububasha yahaye umugabo yabuhaye umukobwa mu bwenge. Sindi nkandi ndiko ndavuga yuko umukobwa angana n'umugabo, oya, ariko ndi nkandi ndiko ndavuga yuko kiremwa muntu wese afise amategeko, afise agaciro, ubwenge Imana yaduhaye n'ubushobozi Imana yashize muri twebwe. Nimutureke dushike kuri potentiel mutarinze kuducira urubanza, nimutureke dushobore gukora ivyo dushoboye mutarinze kuducira urubanza. Ino video ndiko ndayikora, abaza kwirira baza kuvuga yuko urya mukobwa nishira soni. Ino video baza kuvuga yuko urya mukobwa nta ndera afise, urya mukobwa arubahuka, urya mukobwa agomba gucinyitsa akaranga. Bishobora no kunkwegera mebo ndabivuze, kandi nta bwoba afise kuko numva ari ikintu cambabaje muri jewe kumva. Ariko iyo aba ari umugabo, urya mugabo aravuga ko afise ubwenge, ibi ntarabiraba. Uko kuntu babona yuko iciza gikoze umugabo ari iciza, ariko iciza gikoze umugore ari kibi. Ivyo bintu biratuma mu karanga vyacu biducinyiza. Reka tubandanye, Imana iraguhezagije ku kazi. Ego uremeye uragakoze, urarengeye ivyo abantu bakuvuga ko, urarengeye amajambo abantu, reka batangure rero kukubwira. Ngo basigaye akora ku mahera menshi ntiyitaho umugabo. Watevye kurongorwa, hebana nako kazire kurongorwe, watevye kurongorwa, raba imyaka iriko irakujana. Sindatahura iyo efe, sindatahura isano riri hagati y'imyaka no kurongorwa. Mugabo iyo aba ari umugabo, ngo Imana ntiramuha, araciyumvira, ntiharagera, aracaronderera umuryango. Umugabo ntateba kurongora, ariko aba ariko ararondera ikizotuma uwo muryango ubaho. Ariko umugore arateba kurongorwa, imyaka iramujana. Benshi basigura ngo ni kubera ko ngo abagore baraja muri menopause ntibasubire kuvyara, ariko nta mugabo aja muri menopause. Ariko bakibagira yuko bariko baraminimiza umwigeme kubona kwifatira ubwo bwigeme Imana yamuhezagije kubwifatira gusa ku mubiri wiwe. Ushitse mu rugo Imana yatevye kuvya, n'ubu nta kiraboneka. Kandi imisi yose yaba ari foto y'umugore, nta kiraboneka. Yo Mana ni hatari, urarabugende kwa mugangasha. Imana iraguhezagije uronse abana, ngo yo ngo no kumuvyara abahungu gusa, ngo n'abakobwa, ngo no kumuvyara abakobwa gusa ntabahungu. Like ibintu byose biba kuva umwigeme akiri muto gushika kure ryama ari kusagira. Ibintu byose biba kuva umwigeme gushika kure ryama ari hafise adashika, hari ico atazokora, hari ico atazoshikako, kubera ko ariko imico n'akaranga vyatwigishije. Ariko uno munsi nje guhamagarira abantu, hari ikintu naravye ndumigwa. Muramaze kubona umugabo ariko arakoresha devoir umuhungu. Hari ikintu nama niyumvira, shaka twiyumvirire hamwe kugira ndakwereka akamaro kuwo mwigeme, kuwo mukobwa utariko urashaka ko aja kw'ishuri. Muramaze kubona ko kenshi amadevoir akoresha abamama. Muramaze kubona ko kenshi amadevoir y'abana akoresha abamama. Bishitse usanga ari umama bayicaranye n'umwana wiwe ariko aramukoresha. Ego hariho abagabo babikora sindavyanse, ariko la grande majorité, ariko woraba ibice binini n'umugore niwe yitaho kuraba ivyigwa vy'abana. Mbega uwo mugore uriko urabuza kuja kw'ishuri no munsi, ejo hirya y'ejo abana bene bagira ico bambaza kijanye n'ishuri, akabura ico yishura, uzobona ko ariko sagiwe. Ejo hirya y'ejo ko ari wewe yibaruka agakurikirana amashuri y'abana, azoyakurikira gute uriko uramubuza kuja kw'ishuri? Uwo muntu ubona yuko adashobora gutera imbere kubera afise isho yamaze mu buzima, uriko urima iki mu bana bawe mu vyo uriko uravuga? Uriko urima iki mu bana bawe b'abakobwa Imana izoguhezagiza? Mbega ntuba uriko urabarimita ubwenge bwabo, ntuba uriko urabarimita aho bazoshika? Kwigenga ubuntu, kugendera akaranga, kwigenga ubuntu, kugendera imico n'akaranga vy'Uburundi ntibisigura yuko umwigeme ataca amaze, ntibisigura yuko umukobwa ataho yogera adafise umugabo, ntibisigura yuko umukobwa atacari adafise umugabo, ariko bisigura yuko arafise ico ashoboye, arafise aho akwiye gushika, arafise ico yagenewe gukora. Kuko Imana irema umuntu wese ifise ububasha n'ubushobozi yamushizemo. Kandi kubw'iwanje sinibaza yuko Imana mu guha ubushobozi umuntu yavuze ngo ubu n'umugore ndamuhogo, ubu n'umugabo ndamuhogo. Sindabisema muri Bibiliya mugabo canke ndagira ngo shashe yavyo, ariko nibaza yuko Imana itanga yo man. So all this to say what? Urumwigeme utinya gushika kuri potentiel yawe nini kubera uvuga ngo bazonjija, bazovuga ngo nabihawe n'umugabo, ntibazobona ko ari jewe nabishoboye.
uri umuvyeyi abana bawe b'abakobwa ntubarera co kimwe n'abahungu ubarera ubaminimiza ubarera ubigisha kuba bato ubarera ubigisha kutagira ico bakoze kinini kubera ko utinya ukungene societe izobaho uri umuvyeyi uno munsi hari ivyo utinya gukora kubera ibi canke biriya reka ndakubwira ikintu kimwe duhagarike kubona yuko tudashoboye turashoboye kandi kure turashobora kuhashika kure turashobora kuhashikana igihugu cacu duhagarike kubona yuko abigeme ari sujet de moquerie duhagarike kubona yuko abigeme ari abakwiye gusuzugurwa ari abakwiye kuja mu gikoni duhagarike abantu bagifite ivyo vyiyumviro cane cane duhagarike kubiha abana bacu duhagarike kubisangiza abandi ariko dutahure yuko umwigeme arashoboye umwigeme arashoboye gukora ibirenze umwigeme arashoboye gukora ibirenze igikoni umwigeme arashoboye gukora ibirenze kurera abana no kuvyara gusa umwigeme arashoboye gukora ibirenze kurongorwa gusa umwigeme arashoboye gukora ibirenze urya murongo tumucira kuva akivuka kubera ko muri we hari indi potentiel Imana yamushizemwo itaravyo ko ari umwigeme ariko yarayimuhaye kubera ko afise ico aje gukorera kw'isi kenshi bizofasha gutera imbere igihugu nayivuze kandi nabwiye ko natinya kuyivuga I don't know where this video will go by sinzayizogarukira ariko ntagusavye ngo usharinge ko wayiravye gushika ngaha kumera ukabona yagufashije kandi ukabona ko uzi umuntu ishobora gufasha yimusangiza kugira ngo ashobore kubandanya ayibona nawe igira ico mufashije please kindly ukaweje video utari subscriber mbabarugire subscribe hamushira mu ma commentaire ni cahe ciyumvira umaze kumva babona ku mukobwa cakubabaje ni kuhe kuntu bavuga umukobwa we vyagutsitaje ninde mukobwa mu buzima bwiwawe umaze kubona yageze kure akagira icagufashije ni cahe ciyumviro gishasha ino video yobiguhaye mbabarira bishira mu ma commentaire kugira ngo mbone yuko ino video wayiravye kumera kandi mbona yuko ifite ico yagufashije thank you for watching this ciao bye bye bahari kuri Darna TV azobafasha gutera imbere ni menshi utagize subscribe sabone uzoba uri kurahomba ibintu byinshi ucandara ugakengera ugira uwa mbere kumenya ivyo turiko turavuga